Bonjour mesdames, messieurs, le fan de Buja Flavor. This is Buja TV, the number one channel of this industry of Buja Flavor. Chakinyamakuru cyamwe kibazanira bishashamba muri industry of Buja Flavor. Nkuko tumutubikora reka tuze dukengurikira Imana, hama dusubira dukengurikira namwe bakunzi ba Buja TV, bakunzi ba Bude, wherever you are, aho uri hose, uri mu Burundi cyangwa mu mahanga, ndakwifurije yuko ukomana navuga imigisha y'Imana, ukomana ama blessings navuga yuhoraho. Imana izokamira ku ruhande rwawe, izokamira iguhezagira utumega, uzokame ukurikirana ibiganiro vya Buja Hit kuko turabona yuko muri bamwe muvuga mu duteza imbere kugira natwe dushike ku indi step kugira ngo natwe tubazanira amakuru nyuma mwifuza kumenya mbega bimeze gute mbega ivyo bari bimeze gute mbega ivyo mu buzima busanzwe bimeze gute. Yes, uno musi rero nayishimye ko tuvugana ku byerekeye iki. Uno musi rero nanifuje ko tuyaga ku nkuru iriko iravugwa cyane n'amafoto ariko ara trendinga n'amafoto nuvuga ariko arakundwa n'abantu benshi cyane mu muhingo yose hano hose uzi yuko hari izina ry'umuntu yitwa Umurundi, hano hose uzi yuko hari umuntu yitwa Umurundi, umenye yuko iyo foto yamushikiriye ni foto n'ama video yerekana nuvuga nyene icyubahiro umukuru w'igihugu cyacu Sebarundi Everiste Ndayishimiye. Ni foto yiwe biboneka yuko afashe umurisho ariko aravuza ingoma. Nukuri bisa neza cyane kandi birateye igomwe kandi nakarero keza cyane ku Murundi wari we wese uzi yuko ukunda igihugu cyawe. Yashize kutwereka yuko dukwiye kwijukira no gukunda imico n'akaranga y'u Burundi, tudakwiye kuyibagira, dukwiye kuzatuma tuyibuka, ntituje nga twishinge ivyo muri bino bihe ngo twibagira akaranga kiwacu. Nta kiwacu ni igihugu cyacu, ni Burundi bwacu, n'ubwiwawe, n'ubwiwanje, n'iby'iwacu. Dukwiye kubikunda kandi tukabyigisha n'abandi bakabikunda kugira nabo nyene batwigisha iby'iwabo tukabikunda. Natwibwe rero dukwiye kubyigisha abandi, tukababa akarorero keza ku bandi, n'abandi bakabimenya bakabikunda kuko twibwe tudakunze iby'iwacu nta wuzuza bidukundira. Dukwiye kwanza kubikunda iby'iwacu hama n'abandi tukabyigisha ukuntu babikunda. Ndakunda kubwira ati rero n'amafoto rero ibisaro ko yashimwe n'abantu bose ahantu hose uziko nakubwira ati hari izina Murundi, ahantu hose hazi ko hari umuntu Murundi. Iyo foto yamushikire kandi iconzi coco kandi nzi neza mfitiye n'ubuhamya yamushimishije kuko two tuyibona ahantu henshi cyane abantu bose bakora bavuga ati Sebarundi 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 papa wacu, umuvyeyi wacu, umuvyeyi wa twese, umukuru w'igihugu cyacu cy'u Burundi atweretse akarero keza ko dukwiye gukunda imico n'akaranga y'igihugu cyacu cyatwibarutse Uburundi, Uburundi bwacu. Benshi muca mwibaza ati mbega harihe? Ni mu Gishora, Igitega, capitale politique du Burundi. Kandi ngira ko ndabibutsa yuko umukuru w'igihugu be n'umuryango wiwe bagize imisi batembera Uburundi na cyane cyane mu ntara zirimo ibibanza by'iratiro. Nakarero keza cyane novuga ko ku muryango w'umukuru w'igihugu duko dukwiye gukunda iby'iwacu, ko dukwiye kumenya intara z'iwacu, tukamenya n'ibintu byose bigize intara novuga n'amateka y'u Burundi.
igihugu cifashe yongera tugushemetse kuruharamba igihugu cifashe kugabana wibarutse yongera tugushemetse kuruharamba Nkuko nabikubwiye ni kimwe mu imico n'akaranga y'igihugu cacu c'u Burundi. Nakaroro keza cyane mukuru w'igihugu yashize kutwereka yuko dukwiye gukunda imico n'akaranga y'igihugu cacu arico u Burundi. Nk'umurundi ukunda igihugu cyawe kubwawe wavyakire gute? Je kubganje navyakire neza cyane kandi gize ni iyakuduhaye ikudutungire se Barundi. Yongera tugushemetse kuruharamba igihugu cifashe kugabana wibarutse yongera tugushemetse kuruharamba Reka rero no musi tugeze ngaha kuri mikro 10 na Beni mu binga bw'ivyuma amasanamu nano majwi warakubiherezwa hamwe na CK Professional kandi abikora neza cyane. Hanyuma ndakubwira yuko utoreka kugira subscribe, ugire subscribe nimba maze kuyigira naho ni sawa. Hama nimba uzi ko ari abagenzi bawe cyangwa uzi ari abantu batarayigira, ba link ya kino kiganiro cyangwa ba link ya YouTube ya Bujahit bagire subscribe kugira ngo kuno kwezi kwa mbere ni guhere basha tutarakwiza ibihumbi jana vy'aba subscribers. Nukuri kw'Imana tugire effort turabe ko twokwiza ibihumbi jana vy'aba subscribers turonke kagashimwe ka silver. Tuzosubira rero naho gutaha ntibagire rero kugira subscribe. Bye bye.